bikora ibyo tutazoshobora nawe uzobibona, tuzosenga Imana kumbure iduciriye inzira. Rero ndashimiye timu ya Wema Entertainment muri rusange, uhereye kuri mama yagiriye icyizere akagenda. Barakunda kuvuga ngo umuntu ashimire umuntu akiriho, ikindi nshimira uyu muvyeyi niwe muntu wa mbere yatangiye gutuma pasiporo yanjye ijamo ikidodo. Ukuri nuri indege mva bwange mu Bushinwa atakindi kintu kinjanye, nari ngiye gukora shooting y'indirimbo zanje. Kandi naridungiswe itike y'indege, amafaranga twayiguze ni amafaranga menshi. By'umwihariko ndashimiye abamenyesha amakuru, aho abandi jewe n'abantu ngo bavuga kinaragiye gusaba emission, abantu basaba amafaranga akira turiha amafaranga ya promotion. Nukuri nobeshera umujurnaliste n'umwe. Uyu munsi turanezerewe kuba dufije imyaka 3. Hama akakanya mfashe nagira ngo nsabe imbabazi abantu mwese mwicaye hano, n'abarundi n'abarundikazi muri rusange bose bambabarire uti kubera iki. Birababaje yose kuva mu mwaka wa 2019 ntangura kino gikorwa cyo kuri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear day. Happy birthday to you. Jaisani kase, Jaisani kase, Jaisani kase, Wema. Jaisani kase. Sabukuru ziza, sabukuru ziza, sabukuru ziza, Wema nyatete. Sabukuru nziza. Diko Entertainment. Yashitse muri kino kibanza wese muhezagire mugirire neza ngo twanse Yesu amaraso yawe ntagupfuke, amahoro yawe adushiramire, tugisoze tugushima n'izina ryawe ryera. Amen. Nyuma mu misi heze ari ku munsi wa 5 w'ibiheze ndaba ntihenze abatari bake narabonye abo twari kumwe ku kibuga cy'indege. Twarakiriye umushitsi yatubwiye ko yaramaze imyaka 17 adashika ngaha. Narabonye ko no ku kibuga cy'indege byari byamugoye indani, yari yabuze umuryango mugabo Imana yarabikoze. Hanyuma rero nagira ku butumire nabonye yuko ariwe yadutumiye, nagenda musabe kugira ngo munezerane natwe muri aka kanya. Imana ibongere umugisha. Nizere ko twese tunezerewe kuba turi ahantu uyu munsi. Reka ntangure nshimire abantu mwese mwebwe mugashika aha hantu. Reka mpere kuwaduhaye ikibanza. Rero abandi mumashimire cyane nabo turi kumwe muri groupe ya Wema Entertainment, nabo ndabasabe bigore bahaguruke. Aba n'abantu banje nkunda cyane, ntazi n'ibyo novuga kugira ngo bumve ko ndabashimiye, ariko bandi ku mutima buri munota buri musegonda, kandi ndabasengera ku Mana ishishikare kubaha umugisha kandi izobahe ijuru kurusha ibindi byose. Ni ukuri mwarakoze kwihangana, twaciye muri byinshi ntasigurira ab'isi, ariko ikinezera nuko mubizi kandi mwashoboye kubyihanganira. Rero Imana ibambere umugisha cyane, mwarakoze. Ntaravuga n'ikintu na kimwe
ijambo numva novuga nuko ndabakunda cyane kandi Imana bakunda gusumba. Nimba Wema Entertainment duhagaze aha hantu ni kubw'iwanyu mwebwe. Twaririmba tukirorera, twavuga tukivugana, ariko iyo tubafise muratwara imirimo yacu mu mahanga abantu bakayumva. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Ndabasabira umugisha n'ijoro nshuti zanje, kandi mwumve ibyo mudukorera nta bandi bantu babidukorera pe, kuko kugira ngo ubutumwa bushikire abantu buca mu maboko yanyu. Kenshi ndiyumvira you deserve better, you do deserve better. I wish everybody can know how hard I work. Ariko nyene kubera twese tutaba dutahura kumwe, nyene jewe nukuri agaciro kanyu simfise ijambo nagasubiriza kugira nukuri mwumve ko nshimye. Imana ibahe umugisha, muzahora n'uwo mutima wo gufasha abandi n'abatari twebwe, muzabikore nk'abikorera. Nshimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Hariho itimu yanje nkunda, abana banguye inyuma nkumva mpagurutse, timu fofo ndabindi nkimuhaguruke. Murakoze cyane mwana. Uyu mwana nukuri sinzi ngo navuga iki kuri we. Jewe ntabwo nkunda gukoresha Facebook, narahevye ndayiha aba bahungu banje ngo bayikoreshe, ariko ikintu yakoze nta munsi atambwira ko nkunda, ambwira ati mama wumva ndagukunda cyane. Ndumva ndamwishimiye, ndamubwira rero mwana ngiye kukwizera, genda urondere abandi bana bafise umutima nkawe. Rero Imana yaramugendeye, nukuri yampaye irya timu mubona. Uko dusohoye indirimbo nukuri baragira share kugeza indirimbo igeze kure cyane. Nta majambo mfise nomubwira ngo yumve ko ndamukunda kurusha uko nkunda, ariko icyo nzi cyo one day Imana izakwereka uwo uriwe gusumba uko bibona guhema. Imana iguhezagire cyane. Rero kuba dushitse uyu munsi dushobora guhimbaza imyaka 3 is big for Wema Entertainment. Nukuri ibintu bikomeye. Nkashimira na Renine Mana ariyo nahaguruke cyane. Bose ndamuvuga ko byinshi nukuri n'umuhungu wanje muze haramukunda cyane, bimwe biteye ubwoba kandi n'umugwanyi. Imana iguhezagire izabekore kuva mu mutima. Rero ubwo Burundi bwacu bwahisemo kwizera Imana, natwe nka Wema Entertainment dufise kwizera Imana kandi ikadutahuza ko gushigikira impano ari imvabwenge iri mu rwaruka. Urwaruka rufise impano ni itara ry'igihugu cyacu cy'Uburundi, kandi ni ibintu biza gufasha kominote yacu y'igihugu ndetse n'amahanga. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro n'igihugu cyacu kigahabwa icyubahiro. Rero kuva Wema Entertainment itanguye, yari igikorwa cyo gushyigikira no guteza imbere ingabire z'abana b'igihugu, bakwiragiza ubutumwa bw'urukundo, bw'ibyizigiro no guhindura ikibano bivuye ku butumwa bwiza bwa Kristo batanga. Muri iyi myaka 3 abaririmbyi bo muri Wema Entertainment barashoboye gukora indirimbo zitari nke kandi nziza, zuzuza imitima ya benshi kandi zakunzwe na benshi, na cyane cyane n'u Burundi bwacu.
baritabye amahiganwa aho bitwaye neza. Twarateguye Wema Challenge Competition, byahuje abaririmbyi benshi bari bafise impano n'amakorale menshi avuye mu mashengero atandukanye. Kabaye akaryo keza ko gushira hamwe abantu no gufasha abatsinze guteza imbere ingabire zabo. Hirya yo guhezagira abantu biciye mu ndirimbo, Wema Entertainment irifuza kubaka urungano rw'abaririmbyi b'Abarundi baba mu kibano no mu ishengero ndetse no mu bihugu bibanyi. Uyu munsi rero mukuru duhimbaza isabukuru y'imyaka 3, ni akaryo keza ko gushimira Imana cyane, niyo yatuzigamye muri ibi bihe byose. Nkongera nkashimira na cyane se w'abana banje yemeye ko ibi bintu byose ndabicamo neza mu kumfasha muri financial situation. Kandi ndongera nkashimira Wema Entertainment team ukungene bitwaye neza bakabikora nk'abikorera. Abaririmbyi barabihevinze, nta wundi wumva hari utugesogeso kuko batugize twarara tunshikiye, kandi ntibyaba ari byiza ku gihugu cyacu kandi no kuri Wema Entertainment. Rero nabo nibahabwe amashi ngo bishakire. Ngarutse kubamenyesha amakuru, n'ubu ndacyabashimira ko bukeye ko bwije. Sinzi ko mvuze byose kunahura, ariko nukuri mwumve ko ndabashimiye bivuye ku mutima. Muzahorane uwo mutima ibihe byose. Wema Entertainment mu Burundi, ndashimiye abantu bose badushigikiye, kandi ibyo byatumye dushika ku bikorwa byinshi twifuza gukora, kandi tukongera dushimira Imana yatuyoboye muri ibyo bihe byose. Rero mu gihe twinjiyemo kindi cy'urukundo rwacu, Wema Entertainment irasubiye kwemeza abakunzi n'abenegihugu ndetse n'isi ko tugiye gukomeza na cyane gukorera hamwe n'abamenyeshamakuru, dukorera hamwe n'abadukunda bose n'abakunda ibikorwa byacu, mu gukora dufise umwete kurushaho mu kubaha ibindi bikorwa tubishobojwe n'Imana. Turizera ko imico y'abana b'igihugu ari iterambere ku Burundi bwacu, kandi ari iterambere kuri kazoza k'abana b'ejo. Rero ndabinginge muzahora mudufasha buri kimwe cyose, aho bizaba bitugorera ntimuzakwihute kudutwenga, ahubwo muzakwihute kudusengera. Rero ndabashimiye cyane abantu mwese muri ngaha. Mfise byinshi byo kubavugaho, ariko kubera igihe kitadukundira, nukuri ndabasabe mukomere amajwi kandi mwumve ko ndabashimiye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Imana yacu ishimwe cyane. Banyakubahwa mwese mwicaye hano, mwese mu cyubahiro ciwe, niriwe ndabadondagura. Tugira amahoro, niko nkunda kumva Abarundi bakunda kuramukanya, bakunda kwishiramo na sasagara. Abantu bazi bashonje
ndiko nuvuga suri ariko nari numvise ngo tugire amahoro. Murakoze. Ndashimye Imana ko itwemereye ko uyu munsi tuba turi ngaha. Ndanashimye ko mwumviye umuhamagaro wacu, mukumvira n'umuhamagaro w'Imana, urukundo mudukunda mukatwemerera gushika hano kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Sinavuga ibintu byinshi numvise babivuze, ariko nanjye mfashe kano kanya kugira ngo mvuge ikindi ku mutima, kongore ndanashimire abantu mwese bari ngaha. Icyambere ndashimira Imana ko yanyemereye ko mba umwe mu baririmbyi bari muri Level ya Wema Entertainment. Abantu b'abanyempano barabizi uburyo biba bikomeye kuba wumva ufite ikintu gikubiramo, ukumva urifuza kuririmba cyangwa gukora ikindi kintu, ariko uburyo bwamukomerera ukabura amafaranga yo kubikora. Nahuye na manager Wema mu mwaka w'2023, twahujwe na Lenine Manariyo, uyu mwabonye ari MC. Ndanamushimira cyane kubera ko hari abantu benshi umuntu ahora yumva undi muntu agomba umugisha akawigungana. Iyo umuntu yumvise ugomba ugeneze cyangwa utera imbere akagerageza uburyo bwose icyo kintu kidashobora kugushikira. Lenine Manariyo, Imana iguhezagire ko waranyemeye ko ushobora guhura n'umubyeyi. Niwe yaciye ko aramubwira ati Alvera Muhimbare ndamukeneye, muza nawe uriya mwana ndamukunda nifuza kumushyigikira. Bwa mbere agitera intambwe akaza kubimbwira, sinabikunze kubera ko nari maze guhura n'abantu benshi baza muri iyo nzira bambwira ko bagomba kumushyigikira, ariko bigaherera mu nzira. Nahise mu promise y'abantu benshi, ariko bitakunze ko bashobora kushikana ahantu bari baranyemereye. Byari bigoye ko hari undi muntu ashobora kuza kwizeza ibitangaza ngo ndabyemere, ariko ndamushimiye icyo yansezeraniye yaragikoze. Yarateye intambwe arashigikira. Ugiye kuraba indirimbo navuze kuva mu mwaka wa 2023 ziratandukanye n'izo nari nahereye ku bwa mbere. Yarashigikiye nidurwa wa muririmbyi atagikoresha bije agenda ku director cyangwa ngo agende muri studio ubwira umuproducer ngo nari bisi 100 nyaranje basigaye kumufasha nanjye nari mafaranga ashobora kuronka, ahubwo aranduza ashira kuri ya level yo kumbaza ngo mbwira wifuza ufise igicapo kimeze gute, indirimbo yawe ushaka ko ikorwa gute, ushaka uyu mwaka gukora ibintu bimeze gute, binsangize hama ibyo nshoboye ibyo tuzoshobora tuzobikora, ibyo tutazoshobora nawe uzobibona, tuzosenga Imana kungure iduciriye nzira. Rero ndashimiye team ya Wema Entertainment muri rusange, uhereye kuri mama yagiriye icyizere akanyemera ko ndamubera umwana, akananyemera no kumbera manager. Indirimbo zanje zose mubona ziriko zirasohoka muri kino gihe, uburyo bwavuye kuri uyu mubyeyi, mumfashe mu gukomera amashyi. Barakunda kuvuga ngo umuntu ashimire umuntu akiriho. Ikindi nshimira uyu mubyeyi niwe muntu wa mbere yatangiye gutuma pasiporo yanjye ija mu Kidodo. Bwa mbere sohoka igihugu naringiye mu gihugu cy'u Rwanda, niwe mubyeyi yatumye pasiporo ija mu Kidodo, kandi n'ibyo naringiyemo niwe yarandungitse, kandi andungika ata kontra n'imwe dufitaniye, ari kubera ku mutima wawe umuntu. Indege nyinshi maze kurira, maze kuzurira kubera uyu mubyeyi. Ibe no mu gihugu cy'Ubushinwa aho mperuka, abantu baratinya, rimwe na rimwe hari igihe abantu baba batinya kuvuga ibintu ukamenga umuntu wamuteye amashurwe. Mu kuri Imana umubyeyi aragiye guterwa amashurwe. Igihe mperuka mu gihugu cy'Ubushinwa yarampamagaye arambwira ati mwana, maze iminsi ndiko ndaraba amavideo uri kurakora menshi wayikorenga, reka ndakurihira itike y'indege hama muze mugende mu Bushinwa urabe ko dushobora guhindura location ushutingiramo ugende gukorera video. Ndababwije ukuri, nuriye indege mva ngange mu Bushinwa ntakindi kintu kinjanye, nari ngiye gukora shooting y'indirimbo zanje. Kandi narindungiswe n'uwo mubyeyi. Ni itike y'indege amafaranga twayiguze
n'amafaranga menshi yako kwegera hafi imiliyoni 10 z'amarundi itike y'indege gusa. Murabizi ahantu umuntu aba agiye ni mu kindi gihugu ntabwo bakoresha amarundi, usanga umuntu akoresha amadolari, handi umuntu ashize mu marundi ukayiyumvira uhaba gusara ukibaza ayo mafaranga yarimo umutahe nayo kuyakoresha n'ikindi kintu, ariko n'umutahe yarashoye kubera igikorwa c'Imana akunda. Ntabwo izo video twazikoze ngo bazoje kuzitandaza ahantu ngo bavuge ngo aya mafaranga ngo usanga nzoca nja kuzishora ngo basubize aya mamiliyoni natanze. No, ni kubera umutima w'urukundo nkunda n'umutima akunda igikorwa c'Imana, yifuza kubona gospel yo mu Burundi yagutse iteye imbere. Wumve ngo turagushimira, nta kintu kimwe gihe ushobora kuronka. Ndamwitura amasaha menshi akora mu ijoro nkamaze mama kutarataha, akambwira mwana wanje notaha amahera ya video y'indirimbo zawe nkayakura. Mu videographe wacu ari hano arabizera. Iyo tugeze muri video nta gujama kandi biri sawa kubera ko nawe niko kazi. Aduha ibintu byiza biba bisaba ko natwe tugomba gukorana neza kugira ngo ibintu bigenze neza. Ndashimira Renine Manariyo, we yabaye manager wanje wa mbere muri Wema Entertainment, twakoranye neza, yambereye umuntu mwiza, Imana imuhezagire cyane. Ndashimiye team yose ya Wema Entertainment, ariko nkashimira cyane manager wanje Bonke Manirakiza. Mumfashe mu mukomera amashyi. N'abantu muri bino bikorwa byacu dukora uyu munsi biragoye. Iyo umuririmbyi udafise umuntu akuba inyuma, mama biragoye ko ashobora kuva muri Australia ngo agende kuri Terandondere location aze ngaha akurikirana ibintu na biriya, ariko kuva manager aza mu buzima bwanje ikintu anuma ni kimwe: genda wandike indirimbo, umbwire icyo ushaka, ibisigaye bindekere nzovyikorera. Nta stress ngigira ngo nzoshutinga gute, ibikorwa bizogenda gute. Igikorwa cyose arambwira ngo ngira igikorwa cyawe, ibyo biri ku gatwe kanje nico mbereyeho, hama ndabigukorera. Ukuri ndamushimiye akiriho, byumve ngo Imana imuhezagire, n'umuntu w'agaciro gakomeye mfise mu buzima bwanje. By'umwihariko ndashimiye abamenyesha amakuru n'abantu bafashe mu mugongo, bafata mu mugongo batemeye kumvunika. N'ubuntu nagiriwe muri kino gihe, aho abandi jewe n'abantu bavuga kinaragiye gusaba emission, abantu basaba amafaranga, ambwira turiha amafaranga ya promotion. Nukuri nobeshera umujournaliste n'umwe yicaye hano ko hari n'umuntu n'umwe amaze gusaba amafaranga, noba ndamubeshe. Even n'abatashoboye gushika ngaha bariko barankurikirana bose ndabashimiye bivuye ku mutima. Abajournaliste, abakora ku maradiyo, abakora ku mateleviziyo online, nukuri mwagize umutima w'urukundo, mwafata mu mugongo. Akenshi muvuga indirimbo zanje atamuntu n'umwe nabisabye ngo ndabasabye muze muramvugiriza indirimbo yanjye iza gutsinda muri EACJ wese ntibigeze banandodera, nasanze bayisize muri competition, sanga bantoye ndaba best gospel artist wa 2023. Namashimye menshi, ndashimiye Kivodo, nukuri ari mu bantu bashigikira. Abajournaliste mwese muri ngaha mwumve ngo ndabashimiye, n'abantu mwese bicaye hano. Niba mwabonye bariya bicaye hariya, nta gikorwa na kimwe cyo muri Wema Entertainment bataba bari inyuma yacu. Intsinzi yose turonka muri Wema Entertainment, Team Fofo ibifisemo uruhara runini. Imana ibahezagire cyane kubwitange bwanyu. Uyu munsi turanezerewe kuba dutije imyaka 3. Hama aka kanya mfashe nagira ngo nsabe imbabazi abantu mwese mwicaye hano, n'abarundikazi muri rusange bose bambabarire. Uti kubera iki? Birababaje iyo umuntu abantu bamubonamo ikintu gikomeye ariko we akisuzugura akabona nta kintu na kimwe ashoboye. N'abantu baba bari inyuma yiwe baravunika bakumva bakoresha ingufu nyinshi, kandi baba babona imbuto bariko baratera ishobora kumera, mugabo yo iyo mbuto ikaguma yana. Uwo ni we jewe. Ndabasabye imbabazi ku cyizere mwangiriye iyo myaka yose kuva mu mwaka wa 2019 ntangura kino gikorwa cyo kuririmba. N'abantu benshi bambonye impano, n'abantu benshi bambonye ko nshobora gushikana
igikorwa c'Imana kure, ariko jewe n'icuro nyinshi nisuzuguye. N'uyu munsi kuba ngeze ahata konseri wanje rimwe ngakora, ni kubera ko numva ko ntashoboye, numva ko ndafise ubwoba, ego ndaririmba nubwo babikunda jewe nkumva oya ibi bintu sindabishoboye. Rero ndabasezeraniye ngiye gutangura gukora. Igicizere mungirira, icyizere mwampaye, numvise intaye nyinshi ntarinzi. Ubushize hambwiye umumama arambwira ngo yari yagiye muri maternité kubyara, baramubwira ngo umwana wawe ntashobora kurokoka, uraza guhitamo ikintu kimwe, urokora umwana wowe upfe cyangwa wowe ubeho umwana apfe. Ngo hama yumva ijwi ry'umwe rimubwira ngo ririmba indirimbo umubavu yazera muhimbare. Arababwira ngo nimujyane muri bloke. Baragenda muri bloke, bashyitse muri bloke batangura kuririmba. Arababwira ngo mumfashe nza kubyara ndiko ndarimba iyi ndirimbo nubwo nzoba ndi mu babare kugeza umwana ashitse. Iyi ndirimbo mwe miyera niyo yambwiye ko nza kuba ndiko ndaririmba. Arayiririmba iyo ndirimbo ngo kugeza aribaruka, kandi aribaruka neza. Umwana amaze kuboneka arekeraho kuririmba. Yarandoniwe mu basi ndamuzi, arambwira ngo Imana iguhezagire, indirimbo yawe yaraye ntabaye muri blog, Imana ikongera imigisha. Ivyo byose ndiko ndabyumva nkaca ndaho uburyo jewe mba ntahaye agaciro ikintu Imana yampaye, birambabaza cyane. Rero n'ukuri ngiye gutangura gukora, nta cyaha, nta bigeragezo, nta kintu na kimwe nzongera kwemera ko kimpagarika. Zogenda uko inkomezi zanjye zingana, kandi ndabasabye mukomeze kunshigikira. Ndabasezeraniye yuko ntazobata hasi. Imana ibahe umugisha. Hari atangure gukora ukore nagira ngo nawe reka tumwongera amashi yanyu. Happy birthday to us. 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 turaza guca tuyimanukana, baraza kubereka, tuze kuyisangirira hamwe na hamwe, aho tuza kunywera amazi, dufatire n'ako gakeki. Rero reka tukaririmbire waca. To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Jai's anniversary, Jai's anniversary, Jai's anniversary, women.
sabukuru nziza, sabukuru nziza, wema nyatete. Sabukuru nziza. Keki reka ndayihebure ariko baca bayitwara hariya hepfo, ndifuza ko nayisangira nawe inshuti z'umusaraba, niwo munezero numva waje kuba nayisangira nawe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza, sabukuru nziza, wema nyatete. Sabukuru nziza. Murakoze cyane saba yabigemeye beza bazi badutwarire ahari utundi dukeki kugira ngo tuze gusangirira hamwe n'abakunzi. Imana igurezagire cyane, murabona akazi yakoze, niwe jewe ujya nawe ni papa w'abana banjye. Imana igurezagire cyane, ndakwemereye uzaruha umudizayini w'abana cyane. Simfise aho nohera canke aho nogarukiriza kugira ngo ushobore kubivuga, mugabo ikintu kimwe novuga gikomeye kandi mwese muntahana nuko uno muvyeyi ameze nk'igiti ca mivyamwa. Muri make mvuze uko twese turakuze turazi igiti ca mivyamwa uburyo kigirira akamaro buri muntu wese. Nta birebire mbona nosigura, ico conyene kirafise donc ico gisigura. Ni ukuvuga ibi vyamwa vyose mubona nimba arabakize donc arafise abo yafashije, abo yafashije bariko barafasha abantu ku rugero rudatahuritswe no munsi, kandi n'ubu bitazigera bihagarara. Nico gituma rero igiti ca mivyamwa imisi yose kigihari kiguma gitanga ivyamwa, abantu baguma bafungura, abana bavutse urungano kurundi. Rero nta vyinshi mfise novuga, nukuri ibi nabikoze kubw'umutima w'urukundo, ndabakunda, ndakunda indirimbo zanyu nkuko abandi babivuze. Albera turamukurikirana, aba bose ndafise n'indirimbo zawe muri telefone, kuri YouTube turabakurikirana, turakunda ubutumwa mutanga mu ndirimbo uko biri kose naho mutabimenya. Imana ibaheze cyane.
Amen.